ni inkuru nziza ku basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Hejuru y'izo mwari musanzwe mumenyereye Facebook, Twitter, YouTube n'izindi mbere ntarinze kuvuga, haje urundi rubuga rushasha rwitwa Gasape. Muti mbega urwo rubuga n'urwande? Nitwa Gateka Perisax, abantu bamenyereye ku izina rya Gasape. Natanguje radio Gasape kera mu 2005, hame havihinduka yitwa Radio Humuriza. Uno musi ntwa Radio Humuriza na Humuriza TV. Numva mu mwidondoro wanje ndi umunyagitega, hama kaba nubatse n'umugore umwe, abafise n'umwana. Mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru, aho mbere yishuye ku bibazo bitari bike, aha yasavye abarundi mbere n'abanyamahanga guhurumbira urwo rubuga rwiwe kuko ngo rurimwo akabanga ntangere. Hejuru mbere yuko amakuru azoca kuri urwo rubuga rwiwe azoba akingiwe, ngo n'abazorukoresha ngo bazoronka n'amafaranga bivanye n'abanywanyi bazoba bafise. Cyatumye ntonganya kino kubono munsi kwari gushira habona application maze imisi ndiko ndakora. Iyo nayo ikaba ari application yitwa Gasape. Gasape n'amazina yanjye Gateka Saxperi. Hama yo ikaba ari application rero ije gufasha abarundi, ije gufasha abanyamahanga mu bijanye no gutuma amakuru, mu bijanye no kwegerana n'abantu, birumvikana kugira ngo abantu imiryango ibe kumwe, abagenzi babe kumwe, kuko ni application isanzwe ikoreshwa n'abakoresha smartphone cyangwa abakoresha imashini nyabwonko. Mugabe ikaba ari application iyo no kwita réseaux sociaux, muri make ikibuga hwaniro izoshaka gufasha abantu kugira ngo bashake kuguma bari kumwe aho bari hose kwisi. Karasho ni kenshi cyane. Gasape iriko ibintu byinshi cyane abaza kwikoresha ngira ngo baza kubibona, baramaze kubibona n'abatamaze kuyikoresha ko kugeza no munsi abantu barenga amajendwe barayikoresha. Aho ndashaka kubwira nk'akarorero, Gasape urashaka kwishira kuri rurimbo rutabona, rutarigira amasanamu ku zindi mbuga ntibikunda. Gasape ukuyikoresha, uko ufyonda jemo, uko ufyonda, uko partage inkuru, uko hindura ikintu cyangwa ugira ikintu cyose ukoze ukoresheje Gasape, tuguha amanota, maze amanota amaze kugira amanota kanaka tukaguhemba amafaranga, birumvikana. Hanyuma mu ntango naho abantu ho bazoronka amahera menshi, kuko iyo utoye link ukayitora ukuye muri application yiwawe ukayirungikira umuntu, hama umuntu akiyandikisha kuri Gasape akoresheje nya link wamuhaye yavuye muri application yawe. Muri base de données yacu tubona ko wahaye amalink abantu, maze ku muntu umwe gusa yandikishije ukaronka ubusa n'igice kimwe, ni kuvuga $1 ubusa n'igice kimwe. Ku bantu 10 kabarosi $1, ku bantu amajana 5 kazoronka $50, maze ukatwizohereza. Urumva ko ubwo n'uburusho bwinshi cyane igiye itanguranye, uretse ko Gasape ifise ibindi bintu nkuko nari nabivuze byo kugira ngo itandukanye abategetsi n'abandi bantu, canke kugira ngo babantu biyitira abategetsi abiyitira abastare, tubaha ama badge de verification kugira ngo umuntu ntagume yidoga ngo naka ngo yanyivye ngo yitira naka, kugira ngo tubatandukanye twerekane yuko hari ubudasa hagati y'abo bantu bangahe. Umuntu acamenya ati uwunyandikiye iyo bije hose so canke so. Muri makero ni ibintu byinshi cyane ifise, numva nto bivuga muri kano kanya ngo ndabiheze, mugabo uko mubazo barayikoresha bazosha kubona Gasape kwisumbije izindi mbuga ibintu byinshi cyane. Abifuza gukoresha ko rubuga rwanyu borushikira gute, baronka gute? Biroroshe, ugomba gukoresha Gasape ukoresha imashini, birumvikanisha muri navigateur ukandika wezi 3 kaburungu Gasape akaburungu com, maze ukiyandikisha, ntuze gujushiramwe ama identifier kandi utiyandikishije, birumvikana. Hama bakoresha telefone ngendanwa nabo, bakoresha ama Android, birumvikana nabo uca muri Play Store maze ugateresharja application yitwa Gasape. Ni application iri mu muzingi usa n'ubururu, umugabo hari mu rudome G rwera, maze ukaba ugomba kuganira naho n'inshuti n'abagenzi, ugomba gutelefonana n'abantu y'abapere video, y'abapere y'amaudio isanzwe, cyangwa kuri kamaje cyangwa kuri message. Cyutishaje indi application yitwa Gasape Messenger kugira ngo ushobore kuguma muganira n'inshuti n'abagenzi. Ubu rero menga abumvirije ukoresha Gasape bya bintu bita kumwiba idanditi, tugasanga kwanditse ko ibintu menga we muzo bitutse. Ntibigikunda ko umuntu yiyitirira umuntu kanaka, ntibigikunda ko umuntu yiyitirira umushikiranganje kanaka. Abashikiranganje mu Burundi turabazi umushikiranganje zogomba kwiyandikisha kuri Gasape, aziza tubwire ati konte yanje ngiyi, atwereke konte yayiwe iyari karakoresha, amaze kuyitwereka tuyiverifya, tukayiha badge de verification, tukayitandukanya n'izindi konte zose kugira ntihagire uwundi muntu aza kuyiyitirira, ko ntihagire uyiyitirira tuzoheza tumutandukanye n'uwo wundi muntu. Muga kandi uno mushikiranganje yakoresheje ino konte yiwe iri verify, akabona izindi konte ziko ziramwiyitirira, ashaka no kuvuga ati izi konte zirinyitirira ngizi ngaha, tukatuzifuta ko tuzatumuzi ko ari umuntu abumwe, abantu baba babiri, umuntu yamara mu gihe cyose. Mbega nta abazo kwiyandikisha kwa Gasape ntibazo hava bimvira ko ibyo ijya n'abari bariko barayaga bizo hava mubibona.
nari nabivuze nta majambo namwe muvugana tushobora gukurikira muri gasape ivyo mwandikiraniye ivyo wewe wandikiye uwundi muntu aba bishobora kubibona n'abantu babiri gusa ni wewe n'uwo wandikiye abashobora kumviriza amajambo muvugana ni wewe n'uwo telefone gusa kuko biba ico bita chiffre de bout à bout no kuvuga ngo bivi wawe bija kuwurungikiye gusa iwacu ntidushobora kubibona abandi bashaka kuvuga bati ubunyegezwa banga bwacu bimwe bitama modo passe bashaka kubibona twebwe ntavyo tubona amajambo yanyu yibanga aza adushikira ari mu buryo bw'amakode ari mu buryo bw'utuburungu ari mu buryo bw'udusaraba tudashaka kumenya tuti modo passe yakoresheje ni muri make n'urubuga abantu bo kwizigira batazovuga bati hari abantu bariko barabira ivyo bavuga canke bandikiranira ntavyo tuzorabana gato kandi gatoya nko kuri karolo ka urubuga rwa WhatsApp kuva uwarutanguje haraje mu buzima barupirata haraza izindi mbuga zisa nako mbega ico mu mwaritorera umuti gute nta mugwa mufise kwanzo baza abantu bakora gasapu yindi bayitira canke bakayikopi numva umenga umuntu yoba agomba kuza yitirira gasape akora urundi rubuga rwa gasape deja ikintu kiza kuhaba nta yindi application nimwe yemerwa kuja muri Play Store yitwa gasape nibiza gukunda ego ngeka kandi kajambo gasape naka mugurumva gasape original za kuguma ari yindi nyene rero woza kopya ntibiri bukunde ko ashobora gutora gasape vyivyo ntibishoboka kuko Play Store ntishobora kuvyemera rero nibaze ko ico atabwo badufise nuwoza akavuga umva bagomba kutugira publicité deja cyahubwo numva umenga bonyaruka ahubwo bakaza ari benshi muri rusange ariko unagomba kwamenyesha kugeza uno munsi turafise indimi 10 turiko turagerageza gushira indimi nyinshi cyane kugira ngo umuntu wese hari hose kwisi ashobore kuyikoresha byoroshe ariko ikirundi kiracatogoye mugabo ikintu nashinyene kirimo maraza kubonamo ururimi rw'ikirundi mugabo kitanoboye neza cyane cyane kugira ngo tuvyifuza gufata amajambo akoze za application zitandukanye kuyashira mu kirundi ni igikorwa kitoroshe kuko hariho nk'ijambo ry'ikirundi nkashaka kuvuga umurundi ukumva umenga ngereka atahura nico gituma nibaza yuko ntera nakamo abantu basanzwe bazi cyane ururimi rw'ikirundi ko bodufasha kugira ngo dushobore gukorana kugira ngo dushobore kwishira mu kirundi nivyo turamaze gushira mu kirundi amajambo atari make ni washira mu rurimi rw'ikirundi uraza kuyabonamo mugabo kumbe no basanga haraka haze gatonya muze kuza kutwihanganira mugabo twiyemeza yuko n'imiburi buri vuba cyane ino application izo bifise mu ndimi zayo ururimi rw'ikirundi mu kwakora mu Burundi urubuga rwa gasape ni urubuga rukora cyo kimwe n'izo zindi mbuga zose mugabo ubwo rufise ibindi bintu byinshi izo zindi mbuga zidafise wowe ukorera ikinyamakuru urandikisha ikinyamakuru cya kuri gasape maze ayo makuru urutanga ku izo mbuga ugahita ukayashirako usibye kuyashirako gusa uzokunguka n'uburyo bw'amafaranga ko uko ushaka ikintu tuguha amanota tuyahabura mu mafaranga amanota yawe umuyaraba niwashiramo gasape uraza kubibona umuyaraba ku mwanya n'amahera wowe umuyabona uretse ko umugenzi batabona amahera yawe akabona amanota yawe bisigura ngo niwashira ikinyamakuru cyawe kuri gasape uzotanga amakuru kuko uzokeneye ko kujya warukeneye ko amakuru yawe abona n'abakoresha Facebook abonwa n'abakoresha YouTube n'abakoresha gasape nabo ashobora kubona amakuru ushikiriza gasape ifise amamega atari make mugabo si cyane gasape messenger nayo nyene sino igituma gasape ifise amamega menshi no kubera ifise amafonctionnalité menshi mu gihe tugomvye kuyigabanya ngo tuyicompresse biza guca bituma hari bimwe tuza gukuramo tugaje turaba tuti dukure mwiki twongere mwiki niyo mpamvu no musi twavuze tuti hako tubanza kubikuramo byari gufasha uwari karayikoresha reka turindire uyikoresha abaza yikoreshe ayikenguze asanze hari byo kugwamo bikumvikana ko na benshi dumeze nabikuremo maze kubikuramo bitume ya gasape cyangwa gasape messenger igabanuka uburemere bwayo ariko na Facebook ntarakarorero niyo namani referako mugerageje kwihweza Facebook yarabonye nayo ifise capacity nini mugabe kigira ka application gato kitwa Facebook Lite. Facebook Lite nikora kumwe na Facebook biratandukanye cyane fonctionnalité ziri muri Facebook Lite iziri muri Facebook rero mu gihe abarundi n'abanyamahanga bariko barakoresha gasape bazovuga bati gabanya twovuma dukora akandi ka application kameze kagomba kubera nka gasape Lite cyangwa uri kontrokita kugira ngo kaze kuba gato mwaka tuba gafise fonctionnalité zike par rapport no gukoresha gasape icyo cyo nagomba kwishura hanyuma ubajuti ibijanye no gushikiriza amajambo n'ibindi bigiye bitandukanye jiki novuga nuko abarundi uno munsi ino application to gasape twoyimba mu kwari yiwacu kugira ngo umwese reka yikoresha kuri potinga inkuru no
igihe wowe ubonye inkuru naho utobura umukozi akora muri gasape ukayiripotinga duca tuyisuzuma ubwo nyene nawe no nta nkuru nyinshi rwose ku mwanya zohava ziducika ku buryo haba inkuru ihabigenda kuko sinzi ko wari bwashike navuze nti gukoresha abo kugira ngo amajambo ntacemo hari uwo dusanga tuzibiye sinzi wakarona natanze wakumvise mu gihe dushizemo robo tukayibwira tuti ukumva ijambo ryitwa umuhutu ukumva ijambo ryitwa umututsi uri kuremo hari wari gushikiriza inkuru avuga neza abahutu n'abatutsi akavuga ati abahutu abatutsi twese turi bamwe uwo nagashikiriza inkuru turi avuga ati abahutu abatutsi ni bari mucyo gihe twamaze guhereza ijambo systeme ikaribona uko riza kuza rimeze kose irarikuramo tuzakwa turenganije abantu cyo gituma mu ntango novuga nti abarundi twebwe tuyiyumvemo tuyikoreshe ubonye upataje ikintu kitari cyo agira akiripotinge tukirabe maze tugifute hano hazo harimo n'ibihano nabivuze ko imbuga zirahana ngira murabizi murasanzwe mubizi umuntu aguma yisubiriza akora ya makosa arahava gakugwa ko kwico kibuga n'amazina yo gashwa muri system kugira ngo nashobore gusaba kuyikoresha muri make muri rusange n'uvumenga niko no kwishura katumye abamenyesha makuru ubwo abamenyesha makuru bamenyesha inkuru nibo banakomeye cyane kandi mugerageje kwihweza twagerageje guprivilege rwose ibinyamakuru bicisha amakuru yabo ku mbuga ngurukanabumenyi kubera ko tuzi yuko abantu bazokoresha gasape n'abantu bakoresha internet haba kuri telefone haba ku mashine n'abantu bakoresha internet rero uburyo bwa publicité mu ntango nubwo dutanguriye ko kandi twizera ko ibinyamakuru biri ngaha bifite ingufu nyinshi hari ibinyamakuru byinshi mbona biri ngaha bifite ingufu ziteye ubwoba cyane bikorerwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi rero abo bantu bose ntibabimenya twese je ndazi yuko Facebook nagiye kuyikoresha imaze hafi imyaka ngira ngo irenga 10 ikora umbwiye ngo mbere kuri Facebook sinamenye ivyari byo n'igiki mugabo mpabasanga ni interesse uke ntabona ningene mpindura ifoto ntabona ningene ndungika inkuru ntabona ningene ngira iki mugabo n'umunsi ka Facebook yagumye nyinjira mu kora service itanga ndacisanga nayikoresha bisigura ngo mu ntango n'ivyo abantu bose ntibaza gutanga kuyikoresha no munsi na hari nabaza kuvyumva kuri batya forget mugabo uke uzobona ko wasizwe kuko nkakarero hari umuntu yambwiye w'umutegetsi umwe yambwiye ati jewe kugira ngo nayi promoting abantu benshi barandondera none WhatsApp zabya tutasanze kuri gasape jewe mvuga tuse nazifuse WhatsApp nayo nkoresha Facebook nayo niko terejaje gasape utelefone atari ivyo hagarika hamutegetsi bimbwiye rero bimaze kwabigenda uko umuntu ahari n'umusanga rero ushoboye kumusanga hari ugasanga naho ngene umusanga ushishira mwami ikintu twizera nuko nshaka yuko umuntu arinza yesta yumva togira umutima wo kwidezesta jindo bano babarashana muri yesta akagira umutima wo bugedezesta jiye kugira ngo ngone ndakuyemo ikintu karakashise mu telefone biragoye ndumva mbabaye cyane rero nagomba yuko hari ikintu gituma umuntu yamaze kuyijako yumva hatoyimvako niza option n'ibya bintu bindi bigiye bitandukanye gufata neza umuntu tugomba ko umuntu ariko akoresha gasape niwe gasape ubundi uyikoresha niwe gasape rero publicité nizotugora cyane mu gihe utangira ibintu byiza abantu babikora publicité uyikoresha avuga ati erega warasizwe hari aka application kandi akubwira ukiye nane kuvunyisha jiramo ugenda ugashira musanze kameze neza nawe ubwira nawe ukabwira ubundi ugasanga ejo abantu benshi cyane barikoresha ugasanga nko mu mwaka n'iburi nta murundi n'umwe ataramenya gasape katarayikoresha